Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batari bake basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye atanga imihoho kuko ntaco ariko arafasha abarundi. Benshi bakemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwazanye akaga gakomeye cane ku barundi batari bakeya, akaba ariyo mpamvu amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ndetse n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi asaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanga imihoho kuko boneka neza ko ataco ariko arafasha abarundi muri no minsi, kuko amasezerano yose yagiye agirana n'abarundi ntiyigeze ayakora ahubwo byaheze mu majambo. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bahatira Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na leta yose gutanga imihoho kuko ntaco ariko arafasha abarundi babayeho nabi cane muri no minsi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye yagiye aha amasezerano atari makeya abarundi, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko kw'igenekerezo rya 18 uku kwezi agiye gukwiza imyaka 4, ariko mu byo yigeze yasezeranije abarundi atana kimwe akoze, ahubwo yaratabayanze igihugu kugeza aho benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro, bakavuga ko igikenewe ari uko abarundi bafatana mu nda amaze bagatabara uburundi, kuko biboneka neza ko uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD umaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Turaza kugaruka ku makuru arabana n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ku makuru arabana n'umujenerali uhambaye cane kandi ukomeye wabaye muri CNDD-FDD igihe kirekire, aho yatangaje amajambo akomeye kandi ateye ubwoba, akaba yabivuze ari mu gihugu cibanyi, ariko benshi bakemeza ko byanze bikunze byaba bigiye kugira ingaruka zikomeye cane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko yatangaje ibyo abarundi batari biteze ko atangaza, ariko benshi bakemeza ko byanze bikunze yari agiye kuba umucunguzi wabo mu mwaka wa 2015, ariko bikarangira bamwe mu bajenerali ndetse na bamwe mu basoda ngaha mu gihugu c'u Burundi babangamiye umugambi yari afise wo gutabara igihugu c'u Burundi. Uwo nta wundi ni General Godefroid Niyombare wakoze ibishoboka byose kugira ngo ahagarike amabi yari ariko arakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse n'ibyo ariko birakorerwa abiyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba yarakoze ibishoboka byose kugira ngo atabare abarundi bari bari mu kaga, ariko bikarangira uwo mugambi yari afise udakunze, ariko na n'ubu abarundi batari bake bakaba bategereje ko azaza kubatabara umwanya uwo ari wose. Hakaba ari amakuru dejeje kuronka kuri we ndetse n'ibyo yatangaje, aho yavuze ku biriko birabera mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba yanahaye gasopo abajenerali harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye bamaze iminsi bamwikoma, bakavuga ko akorana n'umutwe wa Red Tabara umaze igihe utera Uburundi ugasiga ugandaguye abasoda batari bake ndetse n'abapolisi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabandanya kuvuga ko ibyo byose bikorwa na General Godefroid Niyombare afatikanije n'igihugu c'u Rwanda. Nabyo nyine muraza kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira amakuru ahambaye cane arabana n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho uno munsi ari mu kaga gakomeye cane, aho amakuru adushikira ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye adahumuriza, avuga ko umwanya uwo ari wo wose Perezida Evariste
Evariste Ndayishimiye ashobora kuzimanganya ubuzima bwiwe. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari amasezerano atari makeya General Evariste Ndayishimiye yagiye ashikiriza abarundi akigera ku butegetsi, ariko ibyababaje abatari bake nuko kuva avuze ibyo asezeranije abarundi atanakimwe yigeze ashira mu ngiro. Jewe mpora niyumvira njewe nze mfate abo batwara yari kwinjiriza amafaranga igihugu ndabajane kuri stade kugira abantu bose bababone, kugira aho bazoca hose babe ibivume, tubavume kuri stade babe ibivume, aho bazoca hose bavuge ngo wa wundi mwamubonye kuri stade, gushika bapfuye bipfungira mu nzu. Nta kamaro ndabona kari ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bategetsi bakomakomeye. Nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yaherutse gutangaza, akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo arwanye bakaboko, ariko ikibabaza abatari bake nuko kuva abivuze gushika uyu munsi ataco arigera akora, ahubwo amakuru aza mu nyuma adushikira akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye biriya byose abikora kugira ngo ahimirize abarundi, ariko asubira inyuma akabwira ibihangange ko amafaranga b'iby'igihugu bagomba kuyagabura. Amategeko mu Burundi ariho kandi atomoye ku bijanye n'ingene abanyuruza amatungo ya leta bahanwa kandi bagasubiza ayo mafaranga baba banyuruje. Aho gukoresha ayo mategeko, Perezida Ndayishimiye ngo agiye kwiga ubuhinga bushasha bwo kumuramaza abo bantu kugira bipfungire bonyine ubwabo. Aho Perezida Ndayishimiye yari ahejeje kumva ko buri mwaka hibwa miliyoni 47 y'amadolari, hafi miliyaridi 200 z'amarundi zovuye mu ikawa. Iri ni isezerano rigira kangahe atanze mu myaka 4 amaze arongoye igihugu c'u Burundi, aho ku igenekerezo rya 18 azaba yujuje imyaka 4 amaze atwara igihugu c'u Burundi. Ariko ibiro by'umukuru w'igihugu bikaba byatangaje ko yakoze ibintu bihambaye cyane kandi bikomeye kuri buno butegetsi bwiwe. Yaratanze indwi zibiri ku bibye imiliyaridi 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda kugira babe basubije canke bahanywe nta cakurikiye, ahubwo hasohotse amakuru avuga ko yoba arimwo mu bagabuye ayo mamiliyaridi ntiyayashubije. Ibi byose nyine bigashavuza abarundi batari bake, bakavuga ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye asigaye afata abarundi nk'ibijuju. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko byanga bikunda ubutegetsi bwe bukwiye guhagarara kandi ku buryo bwihuse, kuko biratangaje kandi birashavuje kubona ajya imbere y'abanyagihugu akarira akavuga ko abiba amafaranga y'igihugu bakwiye guhanwa, ariko mu nyuma amakuru yamenyekana bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abigiramwo uruhara rukomeye cyane. Yaratutse arakaye rwose umugwizatunga Mayondori ku butare bw'Ikabarore, amwagiriza ko ari ikijuju caretse ubutare bw'u Burundi bukaja gutungisha abanyamahanga. Twatangaye duhawe ibyemezo ko Perezida Ndayishimiye yoba asangiye umutahe na Mayondori mu kwimba ubutare. Ibi byose byarashavuje abatari bakeya kubona ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yakariye Mayondori, ariko mu by'ukuri mu nyuma bikaboneka neza ko Mayondori asangiye umutahe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cyahise kereka abarundi ko ibyo ari byo byose Perezida Evariste Ndayishimiye naho abereka ko bari kumwe, ariko mu by'ukuri bataba bari kumwe, ahubwo bari ukubasamaza kugira ngo abarundi babone ko akora, ahubwo ko yabohewe umugongo, amaboko n'ibindi bihanganye. Yarasezeranye ko yifatiye igitoro mu ntoki kugira ntikizosubire kubura. Ubu ntawe uzi ko acibuka iryo sezerano. Murazi ingorane zikomeye cyane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho kwiyunguruza byabaye umuzi w'ibuye, byabaye ikintu gikomeye cyane, kugeza naho abashinga amateka basigaye bidoga bakitogera ababarongoye, bakavuga ko bagomba guheza ibikorwa bari gukora hakiri kare kugira ngo babashe gutaha, kuko benshi mu bashinga amateka basigaye bataha n'amaguru. Ibi ni ibintu bibabaje cyane kandi bitangaje, ariko nanone binezeza bamwe n'abandi bavuga ko abashinga amateka bagakwiye gushira igitutu kuri leta ngo itange imihoho batigera babikora, akaba ariyo mpamvu bakwiye gutaha n'amaguru.
mu mwaka uheze yavuze ko amaramajwe no kubona hariho abarundi banywa inzoga champagne yitwa Runi icupa rimwe rigurwa umuriyoni w'amarundi mu gihe hariho abana b'u Burundi biga bicaye hasi. Ntibyatevye hacasohoka ifoto imwerekana n'umukenyezi wiwe bihereza Runi. Mu kwezi kwakurikiye yaciye atuka abamwagiriza kunywa inzoga zimwe zizimvye ngo nibamureke niwe azigurira n'ibindi byinshi cyane byababaje abatari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ari byo byose ari gukina n'u Burundi ndetse n'abana b'u Burundi. Hari umunsi Perezida Ndayishimiye yateye inkuru abarundi ko afise ubujanja n'ubuswahili bwinshi. Ubwo iri shavu si ubundi bujanja atari gutyo abategetsi bakorera mu gisata c'ikawa bene bategetsi basosomo bari baguca bakurikiranwa ubwa mbere, ariko icyatangaje abatari bakeya nuko nyine ntaco yigeze akora kugira ngo atabare igihugu c'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane, kandi benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko bigiramwo uruhara rukomeye cyane. Hari ibyavuzwe by'amarozi benshi bakavuga ngo y'amana bashize imbere koko mu by'ukuri niyo. Umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi wahoze ari umushiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni ubu ngubu arapfunzwe, yakatiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose azira ko yagerageje kwica umukuru w'igihugu akoresheje umupfumu. Ibi byose nyine bikaba byaratangaje abarundi batari bake birirwa bumva ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashize Imana imbere mu gihe bamwumva mu bikorwa biteye isoni kandi biteye ubwoba. Umupfumu wo mu Ruyigi atarabajyanisha barasangira amasengesho barerekwa bose bakatuyagira ibyo babwiwe n'Imana. Niho umwe yashaka kwiba umupfumu biryara gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amagendekende. Umupfumu aranyuruzwa arangingizwa, uwari kumwiba arafatwa. Mu rubanza yabajije ikibazo kimwe gusa ati uwo mupfumu none ari hehe muzazane anyagirize. Umupfumu ntibamuzanye, erega yahava asubira kwibwa bagenzi. Ariko rero hari irindi banga rikomeye ryagumijwe, niyo mpamvu amatenyetende aburanywa mu mwiherero. Uzorondera kubimenya umutima uzahagarara igiturumbuka cyangwa se apfungwe ubuzima bwe bwose, kuko na Generali Arengiyome Bunyoni yapfunzwe ariko aragerageza kumenya ikiyahitanye umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko ibyamubayeho mwarabibonye, aho yakorewe amaremetanya abaho n'atabaho. Bamwe n'abandi bakavuga ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye afise ikibazo gikomeye cyane, kandi ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi. Hari amakuru adushikiye muri uno mugoroba avuga amajambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba ahejeje gutangazwa na General Godefroid Niyombare, aho abatari bake bavuga ko ibi bintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi atanumwe byamaze gusiga ubwenge bwiwe. Akaba ariyo mpamvu na General Godefroid Niyombare wari umaze igihe kinini atagira ico avuga yatinyutse akubahuka akagira ubutumwa buhambaye cyane yoherereza Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari amakuru dukuye mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone Ndayishimiye nawe akaba yagize ibyo atangaza. Benshi bati ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi ni ibiki? Uti kubera iki mvuze ko arondera, kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye yagize icyo atangaza, ariko bamwe n'abandi bakabona ko byanze bikunze ibi bintu byaba bigiye kubyara ingorane zikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. General Godefroid Niyombare naho yahunze igihugu mu mwaka wa 2015 agerageje gukuraho ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bikarangira binaniranye. Yasobanuye akatari gake akavuga ko atashakaga ko Nkurunziza agira ingorane zindi agira, ahubwo ko yashakaga ko amuruhutsa amaze akamupfunga gato akongera akamufungura. We agasobanura ko kuko umuhisi Petero Nkurunziza yari umuntu wiwe kandi babanye igihe kirekire, akaba atari kumuhemukira, ariko icyamubabaje mu nyuma ni uko bamweretse ko bari kumwe nawe ari baje kumuhemukira bakamukorera ibihara nk'uko mwabibonye nyine, umutima we ugahagarara giturumbuka, ariko ntibigere basobanurira abarundi ikintu uwo mukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yigeze azira. Bamwe n'abandi bakavuga ko byanga bikunda Perezida Evariste Ndayishimiye yabigizemwo uruhara rukomeye cyane. Benshi bati abagutuka uno munsi suko bakurusha gukunda Uburundi. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko abatuka Generali Godefroid Niyombare atari uko bamurusha gukunda Uburundi.
warabwiguze aho waja ku rugamba abagutuka ntibakurusha kumenya amagorwa y'abahutu muri kahise, so yarishwe n'ibyanyu biranyagwa. Mu buto warahabaye muri Parpehutu, mu nyuma wabaye chef d'état major wa mbere w'umuhutu mu gisirikare c'u Burundi. Ibibazo by'amoko mu Burundi urabizi neza. Abakwagiriza guhahamira ubutegetsi bibagiye ko benshi bahemutse kugira baronke ikibanza wewe wari usanganywe. Iyo ukunda amaronko wari kunuma nawe ukigumira mu munyenga w'ubutegetsi. Ntawe uvuga ko ukunda Nkurunziza kurusha uko wamukundaga. Aho Ndayishimiye na bagenzi we basinya itete ryo muri Munyonyo 2014 ntiwarimwo. Nkurunziza yakugenye kurongora iperereza nk'umwizigirwa, yari azi ko atigera amubesha. Si ubutumwa buvuga ko bakurusha kuko no ku rugamba wamenye uri indongozi yabo nka komanda, ndetse ugakora ibikorwa bikomeye cyane. Amabanga benshi barimwo uyu munsi niyo wabatanguriye. Abarundi bamaze imyaka 9 batumvishe ijwi ryawe, ariko akaba ari amakuru avuga ko hari ibyo woherereje umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi birimwo ubutumwa bukomeye cyane. Hari benshi banyandikira bambaza ko ukiriho. Hari n'abavuga ngo mbe yemwe azodutabara ryari? Kurya hari abagutuka niko hari n'abagukunda. Jewe sinje kukubaza ngo uzodutabara ryari, kuko nta muntu n'umwe yoshobora gutabara igihugu wenyine. Ico ni igikorwa ca twese. Jewe mfise ikibazo kimwe gusa, tubwire iryo banga Ndayishimiye akuzi ko rituma umubuza itiro kandi winumiye. Jewe iyo ariko arampama ndagerageza kubitahura. Amabi y'ubutegetsi ngoma nshira ahabona aramubabaza, ariko urugero aguhama nta wundi n'umwe aruriko. General va mu gacerere uduhe iryo banga ryawe, amaze utubwire koko niba hari ico wandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye umukebura ku bintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kurindira ko umpa inyishu ndasabiye umugisha ku Mana uguhaye indaro akakurinda abaguhama. Sinahura abavuga ko bashize Imana imbere bagahama wabahunze. Baribagiye ko iyo Mana izi gutabara impunzi. Baribagiye ko Yesu Kristo bavuga ko bemeye hamwe n'uwamwe ko nawe yahunze ari uruyoya. Baribagiye ko ibwirizwa ry'Imana ridutegeka gutabara abahamwa. Baribagiye kandi ko bishika Imana igahana abakomeye nk'umwami Herode, maze bakagenda basiga rwa ruyoya rutagira ingufu. Imana ihanze uwagutabaye kandi ihaze n'ubu ikiguhaye indaro, ariko turakeneye kumenya koko niba hari ubutumwa warungikiye umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye kugira ngo umukebure ku biriko birakorwa n'ubutegetsi bwiwe. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu. Turabandanya kubatohoreza amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa mu Burundi, aho tuza kugumya kwibanda ku njyane n'inyiyorana ririko rirabera mu bategetsi bakomeye cyane cyane abakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.